Shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka ndabakiriye cyane muri kino kiganiro. Muramaze kumva ngo Imana iratabara, Imana irakiza, Imana irarokora. Uno munsi nivyo tuza kurabira hamwe. Ndafise umutumira adasanzwe araza kutuganiriza ingene Imana yamurokoye. Yarashikiwe n'igisida isanganya. Ababibonye uwo munsi bovuga yuko vy'ukuri yari kwasiga ubuzima. Mugabo ntiyahasize ubuzima kuko ikimenya yamenya turi kumwe no munsi. Kaze cyane Eloge. Urakoze cyane kuba ikaze Prince. Yego, woshobora kwidondora kuba takuzi canke no kumbure kuba kuzi mugabo hari ivyo batazi. Eloge ninde? Urakoze cyane. Jewe banyita Eloge Gahungu. Nkaba nkijijwe akunda Yesu kandi ndi umupapa ndubatse na Akimana Honera umufasha mwiza cyane. Umufasha mwiza cyane. Je niko nsigaranye abandi sinzi ivyo mwasigaranye mugabo ni mwiza cyane. Yego, turamutahije ahari. Wo tubwira byagenze gute ngo warashikiwe n'isanganya, isanganya ritoroshe kandi byase nyene washikiwe n'isanganya hehe bigenze gute? Wari mu biki ni imodoka tubwire ko muri. Urakoze cyane kuma kakanya kuko nanemeye yuko umunsi nk'uyu nzoshingira Imana intahe. Rero uko vyagenze yari tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Yari nk'umunsi usanzwe nk'indi minsi twara tugira ikarashishi n'abagenzi tugahurira ahantu bita kuri Pasha Ex-Pasha, hanyuma tukagenda kenshi twagenda bifata ryo bararija kuri Ikiriri. Nibyo uwo munsi rero twari twagize ari umunsi usanzwe. Ego, hanyuma turahura turagenda ariko ntitwagize urugendo runini cyane. Uko vyagenze sukundi juste umuntu akijabuka urenganye 28 Novembre hari ahantu hari amapiloni ya ayo mapiloni rero amapoto voilà, amapoto ibiti ivyo biti turenganye niho twebwe twari abantu nka batanu ndibaza ariko babiri twari imbere abandi batatu bari inyuma. Abo bagenzi bacu twumvise bakoma induru ngwaho tukenda guhindukira inyuma. Kintu gikurikirana yebuka nuko numvise jewe navuze sanze nivuze mu izina rya Yesu ariko ce ndatubwenge umva ya mapoto ya bya biti byari bituguyeko. Ego, urumva muri uwo mwanya haciye akanya gatoyi sinibuka umwanya byafashe kuko vraiment twaciye tumera nk'abaravyi. Hanyuma mvyuka nsanga wewe canke n'uwo wundi mwari kumwe. N'uwo wundi byatwaye ko turi babiri. Jewe mugani twa novuga yuko ari je byasa nk'ako menga byabonetse yuko ari je nabaye cyane ariko n'uwundi yarabaye ko yagize ikibazo cyo mu mugongo bwarakize Imana ishimwe. Rero mbyutse nkicikangura nshaka kuja kuraba uwo mugenzi wanje yagize ikibazo ariko nsanga navunitse kuguru sinashobora kuhaguruka. Urumva ibiti byatuguye ko bitagira uko bingana. Burya rero niho twasanze abantu baracase umutima mwiza. Dutwara kwa muganga. Abo mwari kumwe canke? Abo twari kumwe baragize ubwoba butagira uko bungana ariko kwera vyabaye harya ahantu sinzi ko muhabona hari imiduga myinshi. Abantu barashobora guhagarara baradusha mu muduga baradutwara kwa muganga kuri Kiha. Baribona yuko umenga si vyiza cyane kandi uko umuntu yabonesha amaso byari biteye ubwoba cyane. Mugabo ndababwije kuri bene data yuko iryo zina nasanze ndiko ndavuga rya Yesu yarankingiye cyane. Iyo shock nagize mu mutwe nababaye ku mutwe nukuvuga kiya giti caraguguye ko cyose ingene kingana kiya gipoto hariho sinzi kurabona hari ubwoko bubiri umenga hariho gihe usanga ari poto imwe ugasanga nande ari poto bibiri bifatanye bimeze gutya. Rero twaguye ko nabyo bibiri bifatanye. N'ubuntu bw'Imana gusa Prince. Sinovuga ngo byagenze gute n'ubuntu bw'Imana bwonyene. Rero nukuri ntakubesha harabona nkunda ndiko ndatera inkuru uwo muntu twari kumwe wowe yavuze irindi zina jewe naciye mvuga ati umuntu wese atabaze wo yemera. Jewe natabaje Yesu ko rewe nemera. Hanyuma novuga yuko by'ukuri twashitse kwa muganga biteye ubwoba umutwe wavyimvye ariko je sinashobora kwibona. Mbe warumva mugabo ubwenge bumaze kugaruka? Yego bwariho ubwenge buke narumva narabona ariko nabona ibintu menga muri ralenti buke ibintu vyitonda.
nkabona ukuntu abantu turi kumwe bariko bariruka basa ubwoba sintahure mugaje sinibona bo barambona umutwe ingene wabaye ukuguru nanagize imvune ituma igufa risohoka rikagaragara hanze urumva rero kwa muganga nivyo baravye ko cyane ntibaravye aho byaboneka umutwe nako kuguru dushitse kwa muganga rero niho baratabaje madame araza abavyeyi baraza kandi ico gihumenga nta nigiye kinicara giheze ugize ubugeni arakoze ukanyibutsa nari maze 2 semaines indwi zibiri 2 semaines donc indwi zibiri uracyari mu rugo rushasha iki uri umugabo none ubunye ubuzima burahindutse urumva ingene vyagenze ariko turashima Imana cyane rero tugeze ndabishikako aho tugira scanner bagira scanner kwa muganga kuko babona yuko umenga mu mutwe byabaye nabi nakubwiye yuko Imana yampaye yangabanyirije ububabare ku buryo ntobuvyumva kuko abantu bambona n'ukuntu babona ameze bakumva no mugenzi wanje ingene ameze ubu yarababara cyane gose akarira gakoma induru jewe nanje Imana impa umunezero ntovuye nakubwiye antidouleur irenze abantu baza bakumva ndiko ndatera inkuru kubera nabona umenga bazana ubwoba jewe nanje ndabaremesha jewe nkabaremesha ari jewe ngwaye ariko ndibuka umuvyeyi wanje papa ahashitse arandaba arabona ivyo ndiko ndavuga acegera umuntu aramubwira ati muraraba neza yuko ca giti kitoba cakoze ahantu kubera nagize shock mu mutwe Imana yarankingiye Prince turaja muri scanner iyo scanner yerekana yuko atacu nabaye mu mutwe ariko abantu birabagora kwakira kubera shock n'ingene umutwe wangana rero turaje kwa muganga baratuvura niho bangiye na operation y'ukuguru biragenda neza ariko jewe naguma mbabara mu rubavu nkabwira abaganga yuko mbabara mu rubavu ariko bavuga ati nibisanzwe ahantu haguye kijya kintu nibisanzwe barampa imiti rero aho niho havuye ikibazo gikomeye urumva ndavuye kwa muganga ngira ukiri aho nyine abantu turakwiye gushima Imana gw'ingene Imana idukingira turaja mwibarabara ivyo biti twama twabiciye ko amabuye turayacako imiduga irarengana ukarisohokamwe kiri muzima iyumvira ingene igiti kiguye ku cari kiraho nyene kubera iki kitaguye mbega imbere yuko ata muntu numwe ariko ararengana urumva ivyo bintu jewe uko nabonye nuko hari ico Imana ashaka gushikako kuko muri ivyo vyabaye byose nabonye ubushobozi bw'Imana burenze jewe novuga yuko ariho nasubiriye kunagurwa mu buryo bw'impwemu nukuri si kuvuga ngo sinasenga narasenga majambo hari ibintu bidushikira mu buzima bwacu ugasanga wari mu buzima usenga mugabo unyiganye hari handi uragerako ureme nimba hariho agasipositware canke agashinge uriko urategwa hari ahantu Imana iragushaka amen by'ukuri rero kugira ngo nyarutse tavuye kwa muganga mbega ukiraho nyine untunge guciramo ntiwageze ahantu wiyumvira ati mbasha Imana ubwo ntimpanye mbega ibintu bishikiye jewe nukuri rero nakubesha gusa ya mahoro Imana yashizemo ngira ngo yarabona yuko ivyo bintu bitazoba ari ibintu bigira bihera ubwo nyene kuko byarabaye urugendo rutari ruto yaramaye amahoro sinibajije igituma ngo vyabaye ariho ego ngo nidoge rongira mariage mwana ncokoze umufasha wanje nico gituma ndamushimira cyane gose yaravyifashemo gose neza ndamucokoza mumubwira ati urabona ko twebwe twagize honeymoon mu Kirundi muravyumva ni vya bintu biba inyuma y'ubukwe bakagenda kuryoherwa gutembera ahandi umwe wese bivana n'uburyo bafise hari abaja i Bugarama hari abaja hanze canke bakaguma aho nyene bakanezerera ico Imana yakoze twagiriye muri Kira bahigiriye kwa muganga muravyumva muri Kira muri chambre 27 rumva kandi by'ukuri ndanamushimira cyane gose yarabaye umuhizikazi aramufasha ya majambo yavuga imbere y'ishengero yarayemanze ntibyafashe umwanya munini yavugira ngo abishira habona turamutahije Imana yakugiriye neza yego urumva muri 2 semaines zigihera twagize mariage le 28 mai 2022 le 13
juin niho iyo sanganya yaba. Rero turagiye kwa muganga baratuvuye, hanyuma ko bangiriye operation kuguru, hahantu rero mu rubavu ntuze yagwa ya poto hasigara hararemba gusumba. Ariko muri uko kuremba ndabona n'umuganga ndamubwira ati raba n'ukuri kwa kuntu kuko je yaciye abona umenga navyibushe. Arambwira ati quand même Eloge naho wavunitse ukuguru fogira effort n'ugume urya mu ndwi imwe ungana gutya. Ndamubwira ati oya muganga sinavyibushe raba hantu ngene hangana. Aho hantu cari ikintu hematome hiformike hematome kingana bambwira yuko ari 4 et demi 5 litres, urumva yuko cari kinini cyane. Acara desida 5 litres y'amazi canke amaraso kaca kiba nk'ikintu cikibuye. Aca desa ko ambaga arambaza haciye igihe gito mbwa ntivyaheze vyaragarutse. Rero nagubwiye igituma yuko Imana yemera ko umuntu aca mu bibazo kugira abone ukugira neza kwa. Ari gihe umuntu usanga kenshi yiyumvira yuko ahagaze. Ariko hari igihe bisaba ko uca mu kantu kugira ubone neza aho uri ego mukomeye cyane gose. Kandi ndabaremesha ko Imana niyo kwizigirwa gose. Rero hageze aramvura ariko ntivyakunze, ndasubira mu bitaro irigira gatatu ahantu nakora. Aho tugeze mu kwezi ukuhe byabaye muri juin, subira mu bitaro muri baciye bambaga inyuma y'iyo accident. Hanyuma muri octobre ndasubira kugira indi operation, ariko nayo nyene ntivyagenze neza. Kugira ngo aho nakora akazi kaba karahagaze gahagaze, ndavuga ko bigenda kose Imana yavyemeye kuri ivyo nyene canke je nibaza yuko yari wewe canke hari n'abandi. Oya kontra urumva ari bagenda barayigira ku mwaka, ariko nibaza yuko ivyo vyashizemo akantu kubera babona yuko sindi ko ndakora uko bikwiye mu mezi angahe, subiye kwa muganga kangahe, kandi ntivyari bwahere ko vyaraboneka. Rega Prince yari igihe umuntu aca mu kigeragezo kitaboneka, hakaba n'umuntu aca mu kigeragezo kiboneka kidahisha, ati turakubona wewe ati kandi wowe ntibikunda ko tubandanye. Rero je nawe muri yo ya kabiri aho umuneka araca mu kibazo kiboneka, ariko naho caboneka jewe muri jewe Imana yari yampaye amahoro, irampa umunezero. Sinovuga je nyene nakubwiye ko ari mu rugo twari tumeze neza. Rero acajamo oya nta bwoba n'ukuri kazoza. Urumva yuko ivya mbere ivy'amagara naho bitameze neza, ati ntiharagera reka tuje irindi rikurikira. Akazi kaba karahagaze naho nyine je novuga ko Imana ari nyizigirwa. Nukuvuga n'amezi 6 ntarakwira mugeze ubuke. Imana nyizigirwa kuko na twatundi umuntu aba yirengagije tw'intega bizoza twaradukoresheje mu kwivuza. Nakubwiye ko ubu tugeze muri Octobre kwa muganga, hanyuma cyo twumva inkuru atari nziza yuko mabukwe donc mama wa madame abagwaye. Hanyuma haragera mu kwa mbere aritaba Imana. Twebwe muri rya shuri turi mu nyene abantu bakabona yuko umenga vyanse, ati none uwe kwivuza ntibirakunda uguma ukigwara. Aho oye yitavye Imana mu kwa mbere, mu kwa kabiri ntegereza gusubira kwibagisha. Donc nico gituma navuze ati umufasha mwiza niho vyagarukira. Wewe yagwana n'ivyiwe personnel, donc yabuze umuvyeyi akagwana no kufasha umuntu muhira yicaye muhira amezi ntareka arava mu nzu, ari ndi kuri bekiye ndagwaye, nta nukuri vyo kuri kubiboneka ntavyo twabona, ariko Imana yabaye mwizigirwa. Rero Imana ishimwe ko ari yaramuguhaye iyo biba imbere yuko umuronka. Imana iradukunda. Amen amen. Byukuri. Hanyuma rero harageraho nsubira kwa muganga. Mbwa se twose ndabwira umuganga ati byukuri jewe urabona yuko umaze kugerageza kenshi, turabe ukundi kuntu ugerageza. Turasubira sabwe ko tunahindura ibitaro kugira ngo bigende neza. Ariko nubu ya operation twara ikoze birasubiye biragaruka. Je novuga yuko Imana yatugiriye neza kuko muri operation hari akantu kabaye sinzi ngene vyagenze. Je byukuri byitwa yuko
vyaheze ariko Imana yasubira ngarukana kubw'ubuntu bwayo ego urabona ko ndi muzima ni ukuvuga iyo operation iriko iraba hari akantu kabaye vy'ukuri bisa nuko vyaheze ariko nyene je nibuka yuko harya narasengeye muri sinzi ngeno vyogenda gusa narumva yuko bitureko biragenda neza narumva n'amajwi y'abaganga hanyuma ndasenga Imana irasubira garuka sace nsanga muri uwo mwanya uko bashize muri block imeze siko nsubiye gutora ubwenge imeze umva bari bashizemwo ama oxygene n'ibindi vyuma vuga bariko baragutakaza mu maje make nariko ndagenda ariko Imana irangarukana hanyuma rero yagiye bavuga ngo barasinyisha abantu imbere yo kuja muri block ivyo bari babigize canke babona ko ari ibintu bisanzwe nibaze ko babona ko ari bisanzwe ko no wa muganga nyene reka arabikora ntibigeze badusinyisha nta na kimwe kandi twuvugana yarumva umenga ni ibintu bisanzwe ariko byagenze gutyo ngira harabaye akayabo gatoya rero birakunda ya operation iraba ndaja mu bitaro nindiriye yuko nsubira gukira haragira ko nta ariko Prince no kubwirisha yuko haciye imisi mikeyi bimwe bamvura byaragarutse kandi ego ya gatatu byumva garutse ya gatatu cette fois-ci ndavuga ati quand même birabaye byinshi ariko naho byaba byinshi je nakubwije ko sinigeze ndeka guja gusenga namye amakoraniro narayitaba le dimanche aho nsengera muri Minerva Kigobe ari jeudi kuko nta kazi nari mfise nategereza ku naraza kandi ndabikunze ndi kuri Bekiye amakoraniro dukora natwara umuduga kubera navunitse gauche hanyuma c'est automatique umva Imana tubabarire aho umengana amakosa ariko twebwe nategereza kuza ego hanyuma n'amakoraniro ya cellule narajaye rero jewe icanangaje Imana yarankomereje aho hantu kuko niho nagize ubusabane burenze kwegera Imana gusumba cyane kandi si kubera nari mu bibazo numva abantu ngo oya regara n'abantu baje mu bibazo bakaca bihebura bagaca banabivamwe aho ati Imana mbega yaretse ibintu sinari mu vyaha oya ariko yarashizemo inyota yo kwirondera rero muri iyo nyota yo kurondera Imana no kuri Imana inyizigirwa cyane yaratwiyeretse iraduha amahoro tutabona ibintu abantu bazi bakaraka bavuga ati ngira ngo bahatse kuvuga bimwe bya Yobu ati ubwo ni waraba neza ati nta kantu wakoze k'icaha canke ego ariko by'ukuri yaduha amahoro arenze kandi Imana yaradufashije ntitugeze kuco dufungura ntitutubuza amahera y'inzu ego urumva Imana iratuba hafi mu buryo butangaje ariko rero ahakomeye cyane gose abagenzi baratubaye hafi umuryango uratuba hafi barabona yuko bafise aho bageza n'ubundi bafise aho bageza je na madame turavuga ati rero uko bigenda kose ntako tagize ibishoboka twarivuje reka dusenga Imana umuntu akubajije akavuga ati ni sawa hari igihe rero umuntu aca mu bibazo Prince ugasanga ico kibazo hari akajambo bakunda kuvuga ngo nariyakiriye ukacakira mukabana ko ari iwawe nk'uko witwa Prince ikibazo nawe rero je nsanga nabaye muri ubwo buzima umuntu akubajije ambajije amakuru gutero umeze neza hewe ni sawa mugabo urabona sindakira aho hari imbere wumve gwa rugendo ndiko ndakubwira kuko kuva ni muri 2022 hagati ubu tugeze muri 2023 mu mpera hamwe usanga umuntu akubajije ndacari muri ya umwaka n'inusu inyuma ya nkuru y'ingwara ikiguma igaruka haragira ahantu abagenzi barabona ko umenga hari ukuntu baraja hamwe bavuga ati umugenzi wacu turamuzi reka turondere uko aja kwivuza hanze ko byari narondeye nyene uja kwivuza hanze birasaba uburyo atari bukeyi baraja hamwe bararondera nyene boja kwivuza n'umuryango birakunda Imana ishimwe turaja kwivuza ariko inkuru ntiraho turaja kwivuza turanashimira cyane gose abagenzi bagize neza cyumvira n'uvuga si wakizanye yego sije nakizanye cyavuye kuri bo naho harimo ishimwe irishimwe itagira uko ringana ariko turacari mu ishuri birakunda kunja kwivuza hanze umuganga arambwira ati byagenze neza ndagira control imisi ifata ndanarenza ko imisi yo kugaruka kugira ngo menye neza yuko byagenze neza
ndagaruka no kuri ishimwe mu muryango vyakize wakize umeze neza ivyizigiro ntibyigeze bigenda ariko twari tuzi nuko ati uko bigenda kose bizohera bagira cyane byari vyongerekanye gatowe cyane ubuhoho ngira ngo twashaka kuvuga ati Imana yakoze kwa kundi Imana yabikoze intahe ego je ndibuka yuko kuri bonne année 2023 kwishengero nsengeramo nashima Imana ingene yankijije urupfu kandi nkashima ingene Imana ikijana nanje muri urwo rugendo amahoro ko twabuze umuvyeyi ariko Imana iratuzigama mu mitima ntitwaca twidodomba ngo twihebe ariko ibana natwe ahakana nibagiye Imana yaduhezagiye muri urwo rugendo madame aribungenga ariko muri uko kwibungenga umwana aca bikenewe ko avuka atageze kubera yagize ikibazo ca hypertension ikindi kibazo ciyongeye muri vya bibazo mugabo twebwe muri twebwe ryari shimwe kuko biri mu byo twasengera Imana yatwishuye yego hanyuma Imana twishuye twumva turanezerewe naho umwana yavutse acaja muri couveuse yavutse ari muto cyane Imana irikira mukuze ubu kuri 29 semaines semaine 29 ego donc yari karegereza amezi indwi kavutse kari gato cyane ariko uno munsi namuravye ndumva yuko ni yantahe iki ibandanye rero ndibuka aho yavutse turiko turarondera uko nja kwivuza hanze ni ibindi bibazo menga bisa ku mwana w'umuntu ariko muri twebwe twadufise nta kazi na madame kari kaheze kaheze ryari wewe kaheze mu ntango ya 2023 juste après mama we apfuye nukuvuga nk'amezi 2 canke 3 inyuma yuko akazi kahagaze nawe ego exactement urumva rero turashitse kandi tumeze neza mu mutima by'ukuri umwana araje turaryohewe cyane gose nshimira n'abantu ndabatera n'intege kugira ya miryango mito bita amaselule kuko baratubaye hafi baradushigikira mu buryo ivyo bibazo ko turacamwo nabo bari bavyikoreye baratuba hafi chaque jour batubaza amakuru bahaca biragenda neza cyane nabwiye yuko umwana ari muri couveuse ndiko ndondera ngenja kwivuza ndibuka yuko Imana atugiriye neza itariki yari le 12 na le 13 avril harageze ahantu umwana agira complication bisaba nuko kwa muganga aratubwira ati nimuze musezere ariko gusezera kwa ego muri couveuse bagerageje ku reanima bakora kari gato cyane twebwe Imana igira neza ubwa mbere bikiba umunsi wa mbere madame ni jewe nacitse intege ndacitse ndavuga ati no quand même bibaye byinshi n'umunsi urabona umwana bamushize ngaho ariko reanima turasenga jewe ndira bigoranye cyane ariko umunsi narize amusozi zarakoroka ntiyabaye gitemba aja mu ndi oya uwo munsi byaransa temba aja hanze hanyuma madame arazarambye ati byagenze gute uwo munsi urarize kweli ariko arandemesha biragenda neza no munsi wa mbere jewe cyane ndavuga ati no munsi ntegeza kurara ku bitaro ndaba ingene bimeze ndamuremeshe ndacagwaye ndiko ndondera ngene nja kwivuza ndararaho bukeye mu gatondo ndavuga uza kunsubirira araza cyo ndataha kwihindura kugira nje mu bindi nkishika muhira ntaranava mu muduga madame arantelefona ati garuka naciye numva igeje kuba cyo ndasubira inyuma ndagenda kuraba nshitse nsanga umwana yasubiye kumera nabi cette fois ci nije naciye ndamuremesha urumva la veille niwe yandemesheje hanyuma ndamuremesha Imana irabikora wa mwana asubira kuba reanime arakira mu kwezi gukurikira ndibaza hari mu kwa kane ego turataha rero nasabye Imana ati Imana ibyo turaca mu byose tuze dukwiza imyaka 2 ya mariage twavuye mu bitaro Imana dukorera nakwiza iyo myaka 2 le 28 mai 2024 turataha le 27 turashima Imana muhira Imana igira neza bigenda neza cyane n'umwana ameze neza ngabo urumva ndiko nditegura kugira ncenja kwivuza byakunze rero ko nja kwivuza amahera yabonetse ndagenda kwivuza
tushitse hariya nanakubwiye yuko nanasubiye inyuma gatoya, operation yagenze neza, muganga twavuganye ati urashobora gutaha. Cyo ndataha ngeze ngaha muri Egypte, nanagiye muri Egypte, muri Egiputa kuvuga imwe tubona muri Bibiliya we warayibaye nyine naragiye shimira n'umuntu cyane yadufashije hariya ari watwakiriye aradufasha. Warakoze gose cyane gose. Yego, hanyuma tugarutse amashimwe mu muryango byagenze neza, nukuri turashimana gose. Ukwezi kurenga gato, ukwezi kurenga gatoyi, nk'ukwezi n'indwi imwe. Yego, hanyuma ngarutse amashimwe, mugabo Prince nakubwira yuko après nagarutse mu kwezi k'umunani, nagiye mu kwindwi, haciye iminsi mikeyi, nko mu kwezi kw'icumi ngarutse, bya bintu byaragarutse, ya ngwara yaragarutse nyine. Ndavuga na muganga, ndamubwiye muganga, uri siro yuko wavuye neza byarangiye? Ntiyavyumva ko twaravugana, arambwiye ati nibishoboka, genda ukoresha ibipimo bimeze ukuntu nuko. Ndagenda koresha bya bipimo, ndamurungikira. Arambwiye ati no, ibi ntibishoboka, ati jewe aho ngeza. Kandi twavuwe n'umuganga bemera cyane, afise impamyabushobozi vy'ukuri no muri ico gihugu bemera gose. Ariko arambwiye ati ntibishoboka, reka turindire turabe, nsubira gire IRM, ndasubira ndakoreka kwa kundi nyene biranga. Ndavuga n'abagenzi b'abaganga, aha turagenda kugurisha ibipimo, barambwiye ati ubu rero ni kwa kundi nyene dutegereza gusubira kugurura, aho ngira igiribe nka operation nk'iya gatanu. Urumva ndababwiye ati ntaco murakoze, Imana ibahezagire cyane, reka ngende kuvugana n'umutambukanyi wanje, hanyuma nzogaruka twiteguye. Nshitse muhira niho rero naca mvugana na madame, ti ubona gute? Twaragerageje, twarivuje, urabona yuko byagenze ko byagenze, reka rero no munsi duhindure strategy. Ivyo twari gutangurira ko nivyo twaherejeko. Ariko Imana ni nyakigongo. Ico gihe cose nakubye ko yabanye natwe, iraduha amahoro, iraduha umunezero, iraduha kurema. Hari abantu bahora baza muri bitaro kutwibarutsa canke sinzi, bakaja ngo yo pole sana. Harageze ahantu twicara na madame baza ati mbega kuko bibaza batubwira pole. Kubera iki twe tumeze neza, umwana naho hakudufelicita tubwira ati simba imanga, kwa kundi bavuga mu Kirundi, ti felicitation n'ibindi. Ubundi munsi ku mugoroba niho twari tuvugana na madame ati mbega nibiki ko tubwira pole, hari cabaye. Ariko citicara ndamubwira ati urazi n'inkuru kubiboneka hanze, nibibazo n'umuriro waka. Nakubwiye ko ari igihe umuntu aca mu bibazo biboneka bigaragara, Imana igafukura akavuga ati no munsi uri urandagaye ku karubanda. Ariko twebwe muri twebwe twe dufise amahoro atagira uko angana, twe dufise umunezero, twe tutekanye by'ukuri. Yagiye utekana atagigutekanishije kiriho, atakiboneka, ariko Imana iri muri wewe iguma yigaragaza wa munezero. Cyo navuga yuko ari we yashize no ibikorwa muri cellule, kuja ko twitaho ibikorwa vya cellule abandi muri ico gihe nyene, kandi tukumva tuko tubikora tubikunze, tumeze neza, nta kibazo na kimwe. Ngira ngo hari ico Imana yariko irakora kandi hari ico yakoze. Rero harageze yuko tugira, ndamubwira madame turabona yuko biko biragenda, batubwiye tuje kwivuza, none ubibona gute? Arambwira ati sha mutware, wowe ibyo uzodesida nivyo tuzokora. Arambwira turazi rero muhira bazi yuko twakize, abagenzi bazi yuko byagenze neza, ariko twebwe turazi yuko ukuri. Rero ko bimeze, reka duhagarare muri ivyo. Uzombaza n'uzobona yasubiye kube ahantu ubona Prince, sinashobora kwicara ngaha, iyi ntebe ari kuba nto. Urafise ifoto? Ndafise ifoto cyane gose, ndafise ifoto. Imana igira neza cyane. Hanyuma arambwira ati uko udesida wewe ko tubikora niko tubikora. Tunamubwira ati mu muryango bazi ko twakize, abagenzi nuko nyene, no kwishengero no kuvyo bazi kuko barabibona. Ndakubwiye ko nangana ego none ko n'umuntu ari muto cyane, ico gihe coco rero byari birenze. Imana igira neza cyane. Ego hanyuma rero
tuvuga ati no tubigenze gutyo ndamubwira turazi inkuru duhindure inkuru twe tuvuge ko twakize no gusenga duhindure gwishira umutwaro dushira amashimwe kuko Imana yatuzigamye kuva cagihe iraturenganya ibi bihe byose by'ukuri dushime Prince nivyabaye mu kwa mbere 2025 umwaka uheze turahindura amashimwe umuntu ambaza ati mbega mugenzi wowe kumbere n'umenga uracagwaye kuko byaraboneka naho yuko byaboneka ari havyimwe ndambwiye ati oya muganga yambwiye yuko bizogenda birahera buke jewe narakize ya nkuru irahindutse imwe yacagihe tirumva ndacagwaye birahindutse narakize ukwezi kwa mbere kurahera ukwezi kwa kabiri turi mu mashimwe byahindutse ntitukiri muri byo bindi vy'ingwara Imana tugiye imbere y'Imana tuvuga amashimwe ko atugiriye neza ko atuzigamye umwana ariko arakura uwo yavutse umenga ego jewe reka natera inkuru kwese je sinatahura urumva umwana yavutse ari muto cyane yavukanye 1 kilo n'amajana 3 n'amagarama hanyuma tumutwaye muri couveuse cesanga hundi umwana mbona umenga arakuze genre afise ibiro bikwiye muganga kubera ameze neza muganga ndamubwiye ati muganga none uyu nawe ni gute vraiment ibi ni biki acara twenga arambwiye ati rega umwana ntavuka ntaje muri couveuse kubera adakwije ibiro canke hatageze gusa ari gihe avuka n'izindi ngwara ariko twari gutebura mu kirundi bagutera inkuru mu bintu bijye ubukene bwira kamahare gake gake Imana nakaduhaye rero hanyuma rero tushima Imana ivyo yadukoreye neza ko yatuzigamye yaraturihiye tudashaka kuriya twarabonye Imana mu buryo bwose mu buryo bwose urumva rero cyo tuja mu masengesho yo gushima burya Prince nakubwira yuko ryari nakize jewe nibuka yuko ari nko mu kwezi kwa 4 nikoze ko nta gihari mugabo nkagira amakenga kubera urabona y'umuntu yibungenze yibungenze hakavamo umwana ntaca agabanuka igenda gabaruka bukebuke rero twebwe jewe kubera cari kinini aho hantu havuyemo ico kintu imubiri hari kibiri nyene kimeze ukuntu gitepese voilà cyangwa avuga ati ni byifuzo byanje sindakira ubwo nkayikoza madame nkamubaza ati madame mubibona gute ati shaje mbura umenga hagabanutse beni hakubabaza ububabare butagira uko bungana mugabo bwabo bubabare bwaheze kandi bwagiye burahera buke ku buryo ngenda kwiho twuva bya bintu byaheze hano haheze no gutera inkuru Prince umunsi wa mbere après iyo myaka ndyamira uru rubavu sinabikubwira ndarashimye Imana haze kuja uraryohe uvuga ngo iyo myaka 3 yose ntiwari ugishobora kuryamira oya naryamira kote imwe bantu b'Imana nimba ugishobora kuryama ku mbavu zawe zose umva ko ari ishimwe rero nishimira itagira kurengana hari igihe Prince umuntu ariko aratambuka abonesha amaso yiwe akavuga hari ibitarakunda yo kugira umwikomo ngurumva mbega ariko ndakubwirira ukuri kuryamira urubavu kote amashimwe nagize no mwijuru bavuze ati ibishasha nukuri kubera byatube wamenga ibintu bimbere bishasha après 2 ans zirenga gatoya mbega uburishimwe gute kandi wumva yuko n'urubavu kururyamira ego byashuri nakubwira yuko twariko turacamo ubu sinoshobora kuri ico nshimwe sinoshobora kwicara byonyine nishimwe kugenda ntambuka niko ndacumbagira nishimwe kandi two tuntu arige tutwibagira hari abantu bari mu bitaro badashobora kwicara badashobora guhaguruka badashobora kugira iki mugabo hageze gushima Imana ukabura ukarondera ukumva umenga urashonje ukumva nta kazi ufise shima Imana kubera nicyo akoresha atwime ishimwe kandi rihari rero nako ndavuga nti hageze aho nkora ko tiyumvye ndavuga ati nivyo na madame yamugora kwakira avuga ati nivyo vyawe sacha kwipimisha dusanga by'ukuri Prince bya bipimo byose ikintu caragiye wa mugenzi yatwakira muri Egiputa nare mubwiye nkora avuga ati nibishoboka ntibikunda bimeze gute ndamubwiye ati Yesu aracakora we wari bamubwiye we namubwiye kameme kubera twacanye mu bihe bitoroshe yarangwanye ko Imana imuhezagire cyane Imana iguhezagire by'ukuri rero
ndamubwira mu nyuma ndamubwiye yuko bya bintu byaheze byaciye igihe kinini kugira yemere yuko byavuye nakize ariko Imana ishimwe ko urwo rugendo rwabaye urugendo rurerure ariko Prince ngenda kubwiza ukuri Imana yacu yateye ubwoba mu bihe bigoye mu bihe biboneka nk'uko umenga nta nzira ihari mu biboneka umenga hirya no hino umuntu arakikujwe Imana irashobora gutanga ukuruhuka muri ibyo bibazo twe twararuhukiye muri ibyo bibazo Prince turagira umunezero utovugwa umunezero udafatiye ku kintu na kimwe kuko kubiboneka nakubwiye byari yego ariko Imana iradushoboza rero uno munsi ndiko ndavuga hano je nanemeye yuko undi munsi Imana inshoboje nashimye Imana mvuga nti Mana wankirije kijya kintu wankije urupfu ndagushimye wowe uri kubana natwe muri ibi ndagushimye niyo wanankiza nzogushima uno munsi cyuko tuvuga Imana ikiza umwana wacu twamwise iriho ko Imana yabaye yitwa iriho Asher Rafa Imana ikiza Asher umunezero umugisha iriho rero twasanze muri icyo gihe cyose Imana itanga umunezero igakiza umuryango yacu iriho kandi nawe ndazi yuko iriho cyane gose ikindi kintu cyanjyoheye ni ingene ntiwahevye ikarashishi n'ubu uracagenda kandi araduga imisozi y'umugabo aho twebwe abitwa ko tutabyibushe cyane murabibona namwe urumva mugabo Eloge ntasiba nibaza ko no kuri rirya barabara nyene turamaze guhurira yo Eloge akatari gahe ndaca gusa ndarengana gato kubera uhabonye mbe ntaco nti kera shoke ntikitsa canke ubu kuri novuga yuko hambere ahubwo ahantu ho gushima Imana aho yankuye Imana ndahaca kera iminsi yose ko ndahaciye nafata ifoto nkaca nkibuka bya biti biracyariho cyane byara ego barabidugije gasobera hagaragara kandi ni bya bindi nyene bimwe bibiri bijya nyene bibiri ego urumva sinova ngo ntihahamuka ahubwo nibaza yuko jewe muri jewe cashizeho ikintu icibutso cyo gushima Imana hari igihe rega turavyuka turagenda mu byo umuntu mu kazi ka misi yose umuntu akibagira gushima Imana ko yamuvyuye akibagira gushima Imana ko yagarutse amahoro ko yasanze mu rugo bameze neza ariko jewe byambereye icibutso ndiko ndanagenda mvuga ati Imana no kutambuka gutya nico gituma uvuze ndacagira ikarashishi sinzoyiheba Imana ishoboje nzoyigira ariko ubu wenda yigira shima Imana by'ukuri nivyo no kugira umubiri kugaragaza kugira umubiri ni byiza ariko ivy'imweme Imana yaranyeretse yuko umubiri urashobora gupfa donc umubiri urashobora kutamera neza ariko muri jewe indani wa muntu w'indani afise inkomezi n'umunezero ivyo nayibaye yego Eloge ndagushimire cyane wakoze umenga nitwoheza twobana twumviriza iby'Imana yakoze ndabashimire cyane namwe ko muradukurikira je ndakuyemo ikintu gikomeye gose kwanza ndakuyemo byinshi mugabo urafise ishimwe ndafise ishimwe nta mpamvu n'imwe ihari yo kudashima Imana hama Imana ni Jehova Rafa ni Imana ikiza nimba ugwaye nimba umaze igihe umerewe nabi izera Imana ntuhagarare ku bantu ntuhagarare si uburyo mwumvise ko yagiye hanze uburyo bwabonetse mugabo navyo nyene sivyo byamukijije Yesu niwe yamukijije rero muhamagare umubwire umwereke ibibazo vyawe nta kintu na kimwe adashoboye arahari ibintu tuvuga si nkuru Imana iriho twarayibonye Eloge yarayibonye twarayikozeko rero wizera Imana izogutabara izoguteturura ivyo uri kuracamwo bishobora kuba ari ishuri bishobora kuba ari ahantu Imana iri kuragucisha kugira ngo ikugeze ku rundi rugero rushasha rwo kuyimenya urugero rushasha rwo kunywana nayo urugero rushasha rwo kuyizera rwo gutuma n'abari ruhande yawe bayizera Imana iguhezagire cyane ukaba wifuza kuganira n'umukozi w'Imana hariho inomero ije ngahe nyuma ya kino kiganiro uheze uyandikire cyangwa uyihamagare hari umukozi w'Imana yiteguye kuganiriza Imana iguhezagire zosubira mu ntahe ikurikira Imana ishimwe cyane